Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Aho Yozefu na Mariya bajaniye Yezu i Yerusalemu kumuhereza umukama, hariho umuhanuzikazi yitwa Ana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Azeri. Yarashaje cyane, yarayapfakaye, amaze imyaka 7 abana n'umugabo wiwe. Muri ico gihe yarashikiriye imyaka 84. Ntiyarakiva mu gisengero, yamanina hazimana ijoro n'umutaga mu kwisonzesha no mu gusenga. Muri ico kiringo nyene niho yahezagira Imana, amenyesha uwo mwana abari biteze ko Yerusalemu irokoka, ngo baheze kurangura ivyari vyategetswe n'umukama, basubire mu bugarire mu gisagara ca Nazareti. Nuko rero umwana arakura, arakomera, aratera imbere mu bwitonzi n'inema y'Imana vyari kumwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Yezu avutse yaragiye arimenyesha mu buryo nogira nti buciye mu by'ubuzima busanzwe, bwa misi yose, kuko murabona tuvuze ngo Yezu arimenyesha akira kayoya biragoye kumva, ariko niwe by'ukuri yimenyesheje. Twarumvise yuko ubwa mbere akiza abantu ba mbere bamumenyeshejwe n'abungere, ariko kandi haraje n'abandi bantu bahambaye tuva Misiri imbere kumbure, abamajusi, barimwe abantu b'abahinga, abantu b'incabwenge zo mu gihe cyabo, abantu b'abatunzi. Tukabona ingene Yezu ashaka kwimenyesha imice y'abantu bose, ariko kandi mu nyuma tukabona ingene yimenyesheje n'abantu bakuze, abantu bari mu busaza kandi by'ukuri bakeneye kumenyeshwa umukama ngo bareme mu myaka yabo, kuko burya imyaka yo gusaza ni imyaka itoroshe, ibiremereye, kandi nogira ntibikeneye uruhoza rudasanzwe, uruhoza ku buzima buba buhitiye, ariko kandi n'uruhoza ku buzima buba buri imbere. Umuntu ashaje cyane cyane nk'uyu twumvise kuri iyi myaka, aragira ibibazo byinshi bifatanye n'ivyo yabayemwo muri kahise, biguma vyisuka bigarukana cyane cyane nk'ibintu bigoye. Haro tugeze kuganira, arambwira ati Pati, hariho ibintu dukora tukibasha, naho twirega wumva umenga biragora ko bihanagurika rwose ku mutima no kumuzirikanya. Abakiri bato muhumvire, ntimubike mu bukomezi bwanyu nk'uko twumvise Yohani yabivuze, ntimubike ibintu bizogaruka kuguma bibasogota, shetani bikoresha ibatwenga, ibarya umutima, ibazibiranya, ugasanga haranegera n'igihe bamwe bikanabagora kumva ko bashikiriwe n'imbabazi z'Imana. Nkako iyo ndiko ndabiregesha nkako babwira nti iyo wari ufise akanregisseur nkagushirira mu kigongo cy'Imana ukazura cumbiriza igihe cyose ibyo bintu bikugarutse mu mutwe no mu bwenge, ntiyigere yumva yuko umenga yararikuriwe. Nico gituma mu myaka beniyo hakenegwa uruhoza rudasanzwe rw'Imana. Yezu akerekana yuko no mukuza kwiwe, mu ivuka ryiwe, aza akagendera abantu bakuze bashaje, kugira ngo nabo aho hantu bumva hari ibya kera bihitiye bareke bihite nyene, bigende bavuke gushasha mu ruhoza rw'Imana. Emera wizigire ko Imana yakurekuriye, igihe wavyigaye vy'ukuri kavyihana, kandi ukagerageza gusubira kwegeraniriza ubuzima bwawe mu nyonga z'Imana. Ntiwemere yuko umenga uhinguvu cyane shetani kuri wewe, n'ivyiguma isuka gusumvya
umukama muri kumwe ngaho uyu mwanya wa none washimye kumwakira, kuko Imana ntitugume tuyitiza ishusho y'umuntu. Umuntu uza wumva ngo ndakurekuriye ngo ariko hagiye agasubira ngo urasubiriye ngo naramurekuriye ngo ariko ako kariko kandi nivyo abantu turabantu, kuko ubwenge bwacu bukomereka kandi ugasanga busigarana na cane ibintu bibi, bikatunanira kuguma tuzirikana n'ibintu vyiza. Yezu rero mu kwimenyesha uyu Ana, uyu mupfakazi, harimwo no kugomba kutwumvisha ivyo vyose, ingene Yezu ashaka kugendera kahise kacu usanga umenga ni nk'ubwome karagoye kutuvako, mu kumva yuko n'uyu yagerageza kwisonzesha, kwibabaza, kugira ngo atebe yumva mu muzirikanyi wiwe yuko umenga araruhutse. Hariho ikindi kintu yakoreye Imana, yaricyoroye, mugabo ukamenga ivyo ntivyari bihagije. Yezu atabonetse mu kwisonzesha kwacu, mu bisabisho vyacu, mu kwinanata kwacu, hariho ahantu tutumva yuko nogira nti duhagijwe, twashikiriwe, twakozweko, twibarutswe, twaremwe gushasha. Ariko ngo amaze guterura ako kayoya, agahimbagwa, mutima akamubwira ati ako niko karimwo urukiza, ako niko kajemwo urukiza kuri ya myaka yawe yose wabayemwo, wari kuragerageza gucyorora mu kwisondesha. Muraho umuntu w'umutamakazi w'imyaka 80 yisonzesha. Eklezia tubwira iti abarenza 60 nimurekuriwe kwisonzesha. Nkabona umuntu w'umutamakazi w'imyaka 70 yisonzesha kugira ngo umenga ariko aragwana n'ibintu. Yezu akaza akamuhoza akamubwira ati humura, Imana yarabonye icyo ushaka mu mutima wawe. Turashobora kuba turiko turanaruha tugaragaza ibimenyetso vy'urukundo dufitiye Imana, binaturengeye, binatunanira, ariko burya Imana ni nziza, kuko burya Imana irazi kutwumva mu mutima wacu, iratwumva rwose. Ahantu hose hari icipfuzo ciza kiroranye mu nyonga zayo ihezagira, iragikurikirana. Nico gituma nogira nti twokumva rwose iri jambo Yohani aduhaye mu gisomwa ca mbere, akagira ati bane banje narabandikiye kuko mwari kuri ibicumuro vyanyu kw'izina rya Yesu. Kurekurirwa ibicumuro vyacu kw'izina rya Yesu, kubwigwa ijambo ry'ikigongwe c'Imana kw'izina rya Yesu. Reka kuguma wiyeza wenyene, genda ubwigwe ijambo ry'ikigongwe c'Imana kw'izina rya Yesu. None wewe waritaye mu bibi, hanyuma bikunde gute ko wewe nyene wibwira ko warekuriwe? Ntibishoboka. Nuwundi aje kw'izina ry'umukama akubwira ko aho utabayeho kw'izina ry'umukama, ubu mukama ahakugiriye imbabazi. Kuko hariho kwiyeza no kwibwira, hariho kandi no kubwigwa uko Imana yo nyene yabishatse, ukubwigwa ko tugiriwe imbabazi. Ijambo ryiza kandi ryanabwiwe n'abakiri bato, ugwaruka kagira ati ngo ndabandikiye na mwebwe basore kuko mukomeye, kandi kuko ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe. Ubukomezi bw'ijambo ry'Imana kubutwara muri twebwe, ntiturondere gusa ubukomezi bw'imitsi, ibi bicepse, ibi poitrine, ni vyiza, ariko atajambo ry'Imana ririmwo nubusa nk'ubwo. Nubusa nk'ubwo. Ubironderera iki? Ubishakira iki? Hari abantu dushaka amaprofile mugabo atajambo ry'Imana ririmwo, kumbure urondeza ibindi. Ijambo ry'Imana rikatubera ubukomezi,
rikabera ubukomezi n'abiyumvamo ubukomezi bw'umubiri, rikaba ubukomezi bw'ubwenge bwacu, rikaba ubukomezi nugira nti bw'ubuhinga bwacu, amatara yacu agashingira mu ijambo ry'Imana kandi akavoma mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ivyacu vyose koko vy'ukuri bishikirwe binywane gose n'iyo Mana yaje mu bantu. Ubwo ndumva ko ntwara ico ndi cyose mu bwiza no mu bubasha bwa Yezu. Yohani yavuze ubukomezi acavuga n'ijambo ry'Imana, kuko omenga hariho ubukomezi dukeneye bw'umubiri ariko kandi tukabutwara mu ijambo ry'Imana. Hari igihe mpora mbona abantu basenga gose ugasanga ntibagira sport, ugasanga ntibinonora imitsi, umenga biyumvira ko bakiriye Yezu mu Karistiya byose aca vyaranje. Nakiriye umubiri wa Yezu ari mu mubiri wanje, nivyo mugabo hariho ibindi ashima gutanga mu zindi nzira, niwe nyene ni mu Karistiya mugabo akabitanga mu zindi nzira. Ukabona umuntu aje kukubwira ibintu muri ekutwa, genda ugira agasport, kandi ayigize akumva arahaye ari murukwa mu mutwe no mu bwenge, kuko hariho ibintu vy'uburuhe bishobora kuremera umubiri. Nitwame duca tugomba kudedaguza Imana tuti kora igitangaro mu mubiri, yaramaze gutanga inzira, kiretse ivyo yabirengeye ngaho umukama agashima kubikora ukundi. Ukabona umuntu aguma arya vyibuha amererwa sohora ja muri sport, mutagira sport vraiment, gira sport nabihebeye Imana, mwiyumvira ingene mwoyigira iwanyu. Nukuri naho bitari mu ijambo ry'Imana, Imana iratwereka yuko hariho ibintu imurindira gukora sport y'abagomba guhiganwa nka ba Francine, kugenda kwiruka, mugabo hari icyo twita le sport d'entretien. Aha mu ijambo ry'Imana ntavyo batubwira, kuko igihe ca Yezu barayigira kuko yaguma agendagenda, kwama wicaye mu biro, wicaye mu bisabisho, so kugende n'amaguru usubira ugira agasport mu biro uremurukwe, hanyuma no gusenga usenge neza, murazobigira muzombwira. Dukomere umubiri wacu wose twame tuwuteguriye kuninahazamwo neza Imana. Ngo akongera akagira ati ntimukunde isi n'ivyifuzo vyo kw'isi nyene, ngo kuko uwukunda isi urukundo rwa Data ntiruba muri we. Yohani yariko aravuga iyi si, ntitangure kubona iyi si ikiremwa, agombye kuvuga isi ni iyi si y'ibi bintu vyose bitubamwo aho hanze, tukiyugarana muri twebwe, tugakoreshwa n'ubugunge, tugakoreshwa n'ubwibone, tugakoreshwa n'ugwanko n'inzigo, bimwe bicafuza bikonona umuntu w'imbere. Iyi si ni vya vyipfuzo bibi vyose yabivuze ngo vy'amaso vy'umubiri, bimwe vyuzuye mu basore n'inkumi, mugabo no mu batama bisigaye biriho, ivyo bita délinquance sénile. Gasanga umutama aracagomba kwirika inyuma y'utwana tungana n'abuzukuru biwe, gasanga ari ivyipfuzo biguma binigaho, gasanga umuntu afise un regard déshabillant, ntashobora gutekana imbere ya mugenzi we, aguma arebagiranwa, aguma bebagurika, aguma agomba gukora kutu. Ivyo nivyo Mukama agira ati navutse kugira ngo ntibikurengere. Nta numwe bitagerageza, ariko kugeragezwa siko gucumura. Nta numwe bitosha nabi, kosha nabi sico gicumuro, ariko igihe ubirekerana bikagukoreramwo kabireka, bikagutsimbatariramo, aho rero uri mu vyaha. Mukama akagira ati ntiwemere gukoreshwa n'ivyo. Naho buri ngaho mwibarabara mu mutima ukabwira uti taisez-vous au nom de Jésus, subira mu kibanza cyanyu, ni nahaze Umukama mubiri wanje.
bwenge bwanje ninahaza umukama, maso yanje raba uko Yezu yoravye. Shetani kaguma isuka ivyo vyipfuzo mu bwenge. Nico gituma mubona dufise amasanamu y'aberanda, amasanamu ya Yezu na Bikira Mariya. Kwega isanamu ya Bikira Mariya na Yezu ukunda mu bwenge bwawe, numenye iyo binyikiye, ubigira mu gisabisho mu mutima mw'izina rya Yezu. Ntidukunze kuvyigisha ko mugabo birakunze kuba mu bantu abo hanze mu migenderanire. Ukabona ingene abantu twifata, ukabona yuko harimwo ikintu cyo kutumva iri jambo rindi. Ikindi kidufasha nko twavibuza ijambo ry'Imana, twari ijambo ry'Imana muri wewe, rya jambo ry'Imana ryiza ritubwira iteka dutwaye mu muntu w'imbere, mu mubiri wacu, ngo turi ingoro ya mutima mweranda. Iyo hatanguye kuza vya bijambo bibi tuguma twuha, turaba muri Facebook, WhatsApp, tuguma turungikiranira ifoto rundungikire, fata ka video ndungikire, hamwe mwijoro muri mu mashuka, vayo. Uri kuranirwa n'isi, ntibizokunda ko Imana ikuyagira ngo wumve, ntibizokunda. Hariho ibintu bitabangikana n'Imana, hariho ibintu bitajana n'umukama, bica bigutuma nugira nti umutima udasubira kugurukira neza Imana.